uri imvukira intara ya Muyinga canke ukaba ubi Muyinga byasaba yuko uba ufise imyaka iri hagati ya 18 na 25 uba warahejeje amashuri yisumbuye secondaire naho uba wiga kuri university nta kibazo turakwakira kuba atamwana ufise canke utigeze kurushinga ngo rusambuke iyo dushaka kubakira bose ariho nabaje bavuga ngo je ngo umva ngo nibarutse ngo muri 2015 ngo urumva ngo je ngo ibintu ngo ko twumva yuko ibintu biko bitunganwa neza nuvuga ibintu ko bigenda neza cyane mbega uwa mbere azohabwa agashimwe kameze gute nizihe ntuvuga izindi avantage azoba afise Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru kibaza rabisha mvuga muri industry of Buja Flavor. Nkutuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Hamadusura dukengurira rwe bakunzi ba Buja TV. Yes, right now novuga ndi kumwe n'aba brother, ndi kumwe n'abavuga n'abakuru banje, ndi kumwe n'abakuru bawe. Kumbure basanzwe bava mu ntara za hiyo za kure novuga basanzwe bava imuyinga. Bite? Sawa bro. Biraza neza. Witwa gute man? Zina ryanje nitwa Nkeshimana Claude. Hamana Jennifer Blaze ariko banze kuri Panda. Panda subwa mbere ndamwumvise kandi subwa mbere namubonye bro. Tunajuana sana kabisa. Yes novuga bari muri komite abantu barakora dutegura novuga Miss Muyinga. Yes novuga imuyinga kwanza bameze gute? Muyinga vraiment bameze neza kavura karagwa oya ntari bivre. Ntari ibi. Yes novuga imuyinga bimeze neza novuga cyane gose abantu bararyohewe bariteguye gusozera umwaka naho 2020 yari igoye ariko bariteguye kuwusozera neza niyo mpamvu tiko turategura n'ibintu bizotuma bawusozera baryohewe muri ambiance bipfuruzanye n'umwaka mushasha tuzoba tugiye gutangura Imana hadushikanya. Yes ni Miss Muyinga muratubwira byinshi about Miss Muyinga. Yes ariko bikubera mu mpera z'umwaka byabaye umwanya muto mbega ikibazo cyabaye n'igiki? Ikibazo cyahabaye kwabaye ukuronka uruhusha duteba yego n'ibindi bikorwa byadufatiriye ariko twaragerageje kugeza yaho duvuga ati turafise ukwezi kwa 10 na 11 na 12 aho soko turagwana duhiga bigeme donc ubu rero niho tugiye gutanga kwimenyekanisha cyane abantu bazoze kuvyitaba baze gushigikira abo bigeme kuko turatuma turatora umwigeme mu iterambere donc tugo turabatumira rero nabo bazoze kuko evenement izoba le 31 décembre niyo evenement izo fuka umwaka wa 2020 tutangure 2021 tumenya umwigeme mu iterambere tininde mu ntara ya Muyinga murazi ko dutora umwigeme w'inkerebutsi afise ubwenge kandi namwiza donc turiko turabatumiramwo rero ngo muzoze muraza kutubaza byinshi kandi turaza kuvyishura kugira ngo abantu baronke umuco abanyamuyinga batari bamenyereye iryo higanwa igiye gutangura ku nshuro ya mbere donc bagiye tubabwire byinshi bizoba birimwo vyiza nkuko association yanyu Iwacu event iriki yabitegura kandi izo bagira ibintu vyiza cyane. Yes novuga ni Iwacu event iriko aradutegura novuga Miss Muyinga ariko muri uwo mwanya novuga muri kuno kwezi kumwe n'umwe dufise cyangwa Miss 20 isigaye ho murizira ko bizogenda nk'ukunyu mwari mwifuza ko bizogenda? Ego bizogenda neza kubera igikorwa turakinovuga ko turakirembeje no munsi turifuza yuko itora ryo kuri Facebook Instagram bitangura no munsi turakotangura amapost kugira batangure itora ryo kuri Facebook na Instagram. Iryo tora riragenda gute turaza guposta abigeme bari mu iryo higano hama turabasaba yuko ubuza kubona umwigeme ashivye abona yuko akwiye kuba uwa mbere akwiye gutwara iryo higano araza gukora j'aime ku iyo foto hama ayipartage. Yes abakobwa rero mwarabatoye mu giti cy'abakobwa kingana gute? Kugeza kuno munota dufise abigeme 10 kandi turizera karibo tuzoba tugifise gushika muri final yego hatabaye ikintu kigoye cyane mugo tuzoba tubafise kandi abigeme beza bameze neza biteguye kuzotwara iryo kamba canke ico gitsibo ca Miss Muyinga 2021 donc bariteguye nubwo muvuga ngo tumutse bitegura ngo mu mwanya mutoya hari ibindi byabaye mu ntango bikomeye cyane gutegura abo bigeme no guhiga ibibanza bazogiramwo n'ibindi byinshi bazokoresha donc uyu mwanya uyu dufise iyi Miss 20 je kuvuga ni ya publicité kubimenyekanisha kugira hazoze abandi kubashigikira kuko urazi ko biryoha mu gihe hari abandi baje kubashigikira nakaribira baje gutamba wirorera. Yes ni bakobwa 10 ko iki abandi twumva urumenga ni benshi nuvuga twisunze byo kugasaka twisunze nuvuga ibiko biraba ingoma
mbega gute kumwe bw'umengani bake ego twebwe kuko dushaka kugira grande finale gusa dushaka kugira finale niyo mpamvu twaronse abigeme 10 kandi rero byari bigoye mu gihe mwiyo ntara ariko bwa mbere byari bibaye donc abigeme bisaba ko ubanza kubategura mu mutwe cyane umva donc uyu mwaka dufise 10 kandi turizera ko mu mwaka uzahoho bazoba ari benshi kuko hari habashatse kuza kwiyandikisha mu gihe twamaze kugara kuko mu gihe cyose uri kurakora ikintu uba wamaze guplanifya kungana uzobikora ushobora kuronka abazodepasa ivyo wateguye vomye ubabwire ati nimihangane muzoce muza mu mwaka uza manze nkorere kuvyo na planifye kuko amatariki yo kwiyandikisha ko yamaze kugera turahagarika hama tukabandanya nabo dufise mbega mu bisabwa mu byo muri mwatumye bwati twe ibisabwa ahanini ni ibyo muri mwisonze byari bike nkuko tuvuga akava canke affiche iri kama critère twayisohoye kera hari kama critère yo kuba uri mvukira intara ya Muyinga cyangwa ukaba ubi Muyinga byasaba yuko uba ufise imyaka iri hagati ya 18 na 25 uba waraheje amashuri yisumbuye secondaire naho uba wiga kuri university nta kibazo turakwakira kuba tamwana ufise canke utigeze kurushinga ngo rusambuke donc kuba uri célibataire yego n'ibindi byinshi amataye n'ibiro ibyo byo muri bakari kawaida no gushobora kwiexprima mu ndimi izikurana ko turi muri East Africa icongereza igifaransa ikirundi n'igiswahili yes ariko nizere ko muri abo 10 mwatoye ivyo byose barabikwije ego kuko biyandikisha mu gihe bakwije ama critère batayakwije ntitwashobora kubakira kuko iyo dushaka kubakira bose ariho nabaje bavuga ngo je ngumva ngo nibarutse ngo muri 2015 ngo urumva ngo je ngo ibintu yarasamye ego ati tuvuga ati maze kuba ufise umwana akiri umwigema asanze umva waramaze kuba mama wundi ego turindire wo wibarutse nyemba ari umwigeme azoze mu myaka izoze yes none ko wa mbere bizomera bimize gute ko twumva yuko ibintu biko bitunganwa neza nuvuga ibintu ko bigenda neza cyane mbega uwa mbere azohabwa agashimwe kameze gute ego murakoze kubaza ico kibazo nkuko ko yafishe nitweze dushirako prix mu wa mbere agiye kugenerwa ariko irahari kandi rateguwe uwa mbere azoronka umuriyoni n'inusu umuriyoni w'amarundi umuriyoni n'inusu umuriyoni n'inusu w'amarundi sorry uwa kabiri ahabwe iraki 500,000 500,000 y'amarundi ibihumbi amajana 3 ibihumbi amajana 3 ariko hari kindi twashizeko buri umukobwa wese cyangwa umwigeme yaje niyo evenement abo 10 abo 10 bazohabwa peut-être akandovuga ati agashiruka bute sinovuga ngo kanganuku ariko bazokaronka twagashitse kugira tubankuhashe mbega ku ntara ya Muyinga aho intara ya Muyinga zokunguka iki intara ya Muyinga izokunguka cyane kubera iki gikorwa turagitegura tucitirira intara ya Muyinga ariko ndikiza kurabwa n'abanyamuyinga gusa umunyengozi umunyakirundo umunyabujumbura nuvuga ko Burundi bwose burahashika resma ko twegereye igihugu ca Tanzania nabo nyene barashobora kuza baje ku gico gikorwa rero iyo turose ingezi nyinshi mu ntara ama restaurant ama hoteli iki canka aba taxi bene aba motari aba taxi vero bose bararonkera akoyoko kubera abantu bari pakiza bagafungura bakaryama yes turetse uwo muriyoni novuga n'inusu novuga miss novuga Muyinga zoba yaronse nizihe novuga izindi avantage azoba afise afise avantage nyinshi kuko wanashaka ngaha mu preparation ubu baratangugira ama formation ari basé sur leadership entrepreneurship donc ayo na formation baronse gratuitement umva nayo n'utundi tuntu twiyongera ku bushimwa zoronka kuko arashobora kuba abaye miss canke dufatire ku butamu baye miss yaramaze kuronka ayo formation azoshobora kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose kandi hoho dufate ko iyo patriotisme mukundi umwigishije kumwira kundi igihugu akagikundisha n'abandi urumva si neza kuri we gusa ahubwo urafashije n'igihugu donc n'igihugu azogerageza abazoba ari batoya kuri we azogerageza kubigisha kundi igihugu no gukundisha abandi entrepreneurship yo urumva yuko ari ibintu bimeze neza azoshobora kwiyungunganya nkuko baba babivuga ati mwihige mwinyishu y'ibibazo mu mufise ashobore gukreya akazi ahe nabandi urumva ko ari ibintu byinshi azokungukamwe kandi rero burya benshi baje mu mahiganwa y'aba miss niba bavuga ati tuje kuviza cyane kajya gashimwe kajya bahu wa mbere ahubwo baviza ibyo bazoronka mu uwo mwaka wundi baba baguriye imbere kuko bararonka ibintu byinshi avuze ati nishaka gukora kino ndagiye kudodora hano baramwakira kuko abari umwe mu baserukira intara donc bari ikintu gikomeye cyane n'abantu bake bashobora kugufasha kugira uhayariza mu projet yiwawe
utari umuntu runaka donc uburonse opportunité yo kuja ahantu ukadodora kandi bakakwakira bashobora kuvuga icyo ushaka hama bakagira n'ico baguhaye ukagenda guhayariza ivyo wawe kandi umutekano ntangere bagufashije n'uburyo yes ni ibintu twumva ko bizoba le 31 novuga décembre za 2020 novuga mu minsi novuga muyinga tuzomumenya novuga le 1er za 2021 turumva yuko azo ari umunsi wo guhimbaza umwaka mushasha mbe bujyanye ikibazo cyo kuko mushobora kubura abantu bazoza muri ico kibanza kumva zuko bazoba bagiye mu mpanza zabo canke mu kuja gucelebrer n'amafamiye zabo ico ni mwigize mucyumvirako. Okay, murakoze musanzwe twebwe turiko dutegura ino evenement twarabona ko bategerezwa kuyitabira turabibona vraiment kubera ni evenement ubwambe na mbere ibaye ubwambere mu ntara ya Muyinga bamba bavyumva Ingozi bakavyumva Igitega bakavyumva hehe ubu rero umuntu wese w'Umuyinga arafise itama arafise ukungena zobona ico gikoha muri kiro kiragenda ari naco gituma turiko turagikomeza cyane gipiblia kugira n'uri hehe wese acumve yumve yuko ni Muyinga ico gikorwa kigezeyo kandi twabahamagarira tubasaba yuko turagikoze no mwaka ariko kizobandanya twebwe nyene Imana ikiduhaye ubuzima tuzobandanya tugikora uko umwaka uheze hama ikindi naco gituma nibaza yuko tutobura abantu turakora kino gikorwa ca Miss kizoherekezwa ni novuga n'ibindi bintu bitegerezwa kubaryohera tuzohamagara abaririmbyi hamagara abantu bagira comedy ndiko ndifuza yuko na live band yo bihari kugira abavuza live kugira dukore veye umwaka mushasha tuwinjire dukanura tunezerewe twishimye twishimana mbega uyo mu Miss novuga Muyinga azoba bayi wa mbere novuga mu ntara ya Muyinga umukobwa mwiza niwe azososerukira ko tuba tutazi uno munsi igihe Miss Burundi izobera umwigeme niyatogwa hama akazotangura sensibilisation yo kuvuga ati Miss Burundi irabaye ati baje kwiyandikisha akaba afise umuhamagaro wo kuca aja kwiyandikisha azojamwo ariko urazi yuko hari n'igihe haba hari abatagiye muri iriya bashobora kwiyandikisha bizovana n'igihe ivyo bizobera kuko ntitubizi igihe izobera kuko no kiyamaze n'imyaka 3 itaba irashobora no guhera n'iyindi ariko sivyo twifuza mugabo aramutse afise umuhamagaro azonyarukiramwo hama yandikishe kandi tuzomushigikira cyane nka team organisation dutumirira abandi bamushigikire kugira ashobore kuko atwaye Miss Muyinga kongera kaza gatwara Miss Burundi umva ko ari tega ku ntara ya Muyinga bimeze neza cyane yes novuga ko turakubona novuga no muri Miss Kugasaka ne Miss Kugasaka imaze guhera ari abantu benshi bavuze amajambo menshi atandukanye kumbere ngiko wabwira gusha kuri no munsi ko ni benshi twagiye twibonekeza batanga amafaranga Miss Kugasaka yaramaze kurengana ni ngiko wabwira kuri babandi bayo bashaka guterera abantu bashaka guterera uno munsi canke mvuge ku vya Miss Kugasaka na Miss Kugasaka navyo nyene vya Miss Kugasaka no kuri byari bigoye nuko abavuze nabi nibo bagarutse batanga amahera donc iri bari didibiza amazi abishe ntijyogaruka rivuge nka yaryoshe ntiyabiryoshe cyane ariko uyu mwaka canke kwiyinshuro ya Miss Muyinga turabatumiriye ni munyaruke mu duterere hakiri kare ntimuzoze kuduterera mu nyuma mu ati ngo vyari kugenda gutya ngo vyari kugenda gutya no habwo turi muri preparation harasigaye imisi 200 iyo note aho yova hose yo kwakirwa muze mu duterere muri preparation kugira ngo bizobe bimeze neza ntimuzoze mu nyuma ngo mu critique ngo mwari kugira guca kandi uno munsi tuko turababwira ati burya bimeze guca inoti yose yoza ntiyo buricisha hiriza yego ni munyaruka nubu ntimuzoze kwizana mu nyuma ngo twatanza yango ngo twongeze kaya na cyane cyane yes umuntu bayifuza gutora rero umukobwa numva uno munsi muraza kudushira ko novuga ama page novuga ama Instagram aho wherever hano ushobora kubatora mbega izo page zitwa gute Instagram zitwa gute yo kuri Facebook na Instagram hose ni cyo kimwe ni Miss Muyinga 2021 yego donc kungena utora hari amazina hariho nayo mafoto yawo bigeme donc urawe uragenda ku foto yo mwigeme ushaka ukagira ko j'aime ubu mutoye ego wewe uramukunda nkuko bavuga j'aime uramukunda hama ukacuja kusangiza iyo foto yiwe abandi kugira nabo bashobore kugufasha ukayipartager kugira ngo bashobore kugufasha kumuha ijwi uwo mwigeme nabo babashe guhijwi donc ni ivyo ugira ku iyo foto nabigeme 10 uronderamwe abushaka ushaka canke iki kuko iryo jwi umuhaye
bibaye bizoja muri ya majwi abajije canke ya manota abajije bazobaha kujya munsi wa finale naryo gishoboye kumufasha kugira ngo abashe gutwara igitsibo cya Miss Muyinga 2021. Yes, na cyane cyane uvuga mu ijambo rimwe ni giki utumirira abantu kugira ngo bazoza ari benshi uvuga muri Miss Muyinga 2021. Ego jewe ico no uvuga kugira abantu baze bashike evenement no bakira icambere na mbere ni evenement iteguye neza. Ntitwifuza yuko twoca munsi y'izindi ahubwo twifuza ko tuca hejuru y'izindi kubera ubu le monde évolue c'est-à-dire miyo evolution nyene ni ya yindi twiyaranje na kamwe bavuga hari tugakosore kugira bigende neza rero no kuri no batumirira ati nimuze murabe ivyiza vy'Imuyinga abigeme turabafise beza nimuze mu batore bahamajwi bashigikire gushika umunsi wa 31 na cyane cyane twese tuze tukoreveye ya bonane umwaka tutangure mu munezero tuze turangize mu munezero turangize neza wa 2020 dutangure neza 2021. Yes kumbure ariko ikintu bavuze ati ngo abatwaye novuga abavyaye baronse abana bo bona opportunité bafise yo kuyandikisha none nta kuntu mubagirira yabo ya 2020 yahiye kuko ari umuntu avyara baguma sabe ari mwiza abo bafise kagataye ega burya hakuru turabubwiza turabona ubwenge cyane n'ubwenge ariko akaguma ubwenge akaba bafise umwana reka turabe tuzobyigaga yes kumbere kuko biba bigoye ko dutegura ibintu nk'ivyo na miss urabona ko zigarutse ubu reka n'ivyo bindi nyeka bizogaruka tugire vyiza kuko ari usanga byashitse atavyiteguriye sivyo yarashaka arashaka kuzoba mu miss ahubwo usanga aratakaje amahirwe kuri accident yamubayeho umva hari ikintu kimwe kiba mu buzima ugasanga kirakwiciye ama opportunity menshi kirakugara imiryango myinshi uwo yibarutse rero niki kiri mu miryango cyamwugariye basi nakundi geragerageje ibyanje nakundi ariko warungutse umwana ntaco n'umwana w'igihugu kumura azokorera igihugu kumure umwana wawe ari umukobwa arashobora kuba mu miss nawe sibyo no yego reka turindire uwo mwana yibarutse ndashobora kuba ari umwigeme ahama tuzomutore muri 2025 26 n'ahandi gabiza yes kumure mvuga batika kwa kanyoshe ndika baramwita amatora kumwe novuga na bamwe bari muri komite roko bako badutegurira novuga Miss Muyinga kumure bababwiye yuko ni ibintu bimeze neza cyane ni ibintu uko bitegwa neza cyane ni ibintu bizoba novuga itariki 31 za kuno zuno mwaka za kuno kwezi novuga Miss novuga Muyinga tuzomenya le 1er janvier à 2021 ego mu masaha ya saa stajoro saa saba muzobamo 00 yes kumbere rero tuzosubira rero inshallah imari kunzira kumwe na Beni behind the camera Juma professional nibagirira subscribe to get it bye sawa